babwira uti imbwa nihebi yarara ibirindiriye kuri Yuda imbwa nihebi yarara irihebye chifu kandi bacira umugani kwanza kidogo abantu benshi abanyabujumbura nibo badatahura imigani imyibutsa baca umugani mu kirundi ngo ibimonyo mu guhona kenshi bimera amababa niyo mpamvu iyo udakora kenshi ukwiriye kugaba kubera utazi ibyago na bimwe vyimirije kuba misite baraguhenda ngo uri handsome boy ugashinga icinyo ku kindi ngo naco wuha amaboko kandi ubutari matamira ntiwibuke ko atawapfuye ngo nuko akora ahubwo icatumye akira nahengeshanya gukora naho umutindi witunga atembesha inkoko ntukarera ayo maboko byanke wabikoreye ko niwisamara ko bizo kugarukako imbura kimazi yugize ngo urabaza bace bakwishura ngo nanko niburi ubukoko giya ntega yompi ndakwiganire haje ibisanga imizi bisangira no kuma jewe nawe turi bamwe nico gituma nkubwiye ukore ntuzobigisuma nkasaba imbabazi kubera ko bakunsavye inshuro nyinshi nawe ukandondera inshuro nyinshi simboneke umwanya uragorana kubera ko ndi kigaba jewe usanzwe ubizi yuko ndi umwana mwiza nyene nitanga uhora wifuza gusohokera ahantu heza kandi hatuje ntandi nakubarira atari muri Hotel Sangwe de Hotel Sangwe de iherereye mu gisagara ca Ngozi neza na neza kwibarabara rija ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Muri Hotel Sangwe de dufise akeye nziza, dufise kandi service zihuta cyane, dufise kandi parking nziza kuko umutekano w'imodokari zanyu, dufise ivyumba vyiza, dufise amasare manini yagutse yo gukorera mu imanza zitandukanye. Kuri comptoir ukihagera woca wifuza kunywa ibihari byose kuko atana kimwe gihari wogaye. Wifuza gufungura dufise ibiribwa byinshi byiza kandi bitandukanye akabijya rero bigushikira mu mwanya muto. Ivyo byose ndakudondaguriye ntahandi uzobisanga atari muri Hotel Sangwe de. Hotel Sangwe de hitamo neza ubeho neza. Ufise icubaza hamagara kuri 68 24 24 34 canke kuri 79 93 92 95. Yes, Barawakije bakuzi ba Star TV 257 mwazi ko tubakunda. We know how we do. We have the best exclusive news. Mr. Recorder, Mr. Meat. No musi naje ndumuraperi. Turi kumwe no bita Rap Yuda, Rap Goliath, Muca mwumva yaririmbye indirimbo nyinshi cyane. Rero musi turi ku ndirimbo Sorry, indirimbo imeze neza cyane ndetse yakozwe n'amasanamu meza cyane atakorewe yose hano mu gihugu cy'u Burundi. Magic mix, call it the magic. Bambwiye kutakinkunda. Dufise byinshi byo kumubaza na cyane cyane ko abakunzi ba Star TV 257 mwamuntumye kenshi ngerageza kumubwira ati B regular abo mwanya kubera abafani banje hariya baragushaka kuri Star TV 257. Umuntu akunda kwambara n'ibirato bizimbi, ibirato bihagaze by'abarapa. Abarape Bifes karibu sana mu bwami bwa Star TV 257. Tumusanze by the way ahantu yari yagiye gukora ikiganiro nibaze ko yagejeje uno munsi twamaze gushika kuri Star TV 257. Twegere ngaha cameraman avuze yuko aha ko ariho hasa fresh. Papa umeze neza? Ndameze neza. Waramuze bien? Yego. Aje byuse mu gatondo tuntu tubiri utegezwa gukora byanka bikunda brother. Naguhere kuri ico kibazo. Ivyo umuntu wese ategezwa gukora abimenya vyutse. Ariko ibi vyutse ari game yose bavuga ati hari umuntu avuga ati misi yose mu gatondo vyutse nja ku ishuri, misi yose mu gatondo nja kuri Bifes naho bimeze gute? None iyo utavyutse naho ucubigenza gute? Utavyutse urumva bawagiye. Uravyumva nyene. Urumva ucubimenya vyutse. Ariko hari ivyo ufise mu mutwe uvuga ati misi yose mvyutse egezwa gukora iki vyanka bikora. Nanje nje ndabimenya vyutse. Urumva rega hari ivyo ushobora gukora no munsi higeje nukore vya bindi nyene. Haje birashika uvuze yuko uvyutse ko ari uco bimenya birashika ukavyuka kibagira kwimburusa. Nibaza yuko bivana hari igihe usamara ukaguma muri telefone canke ukaguma mu tundi dukogwa kubera ko ivyo byose hari igihe uvyibuka bivanye naho ugiye ugasanga nyene wagiye nyene utaha hari uri kuranukira winukiye wenyene hari ico bitwaye sometimes ariko kameme ntushaka kuja hanze nyene utibrosheje ariko uvuze umwanya muremure rega naho uba wanuka mu kantu ca bihera. Oya ivyo siyo nsiguro vraiment. Oya kubera ko ivyo uba warariye canke irya mwanya wamaze
uryamye umunwa wugaye navyo vyonyene biratuma mu kanwa hamera nabi. Okay. Turi kumwe na Bface aheruka kudushira hanze igikorwa kimeze neza. Papa, congratulations ku masanamu meza cyane. Thank you bro. Thank you so much. Okay, bavuga ati ngo profite ngo mukavuye. Hari abantu babivuga. Mukavuye kwa gute. Hari kubera ko kijya gihe kwa dusanzwe tuzi ko amaze kugenda Dubai wagiye gukora ibindi bikorwa uri kumwe n'umurimbyi tuza kugera ko kugira tubaze byinshi bitandukanye. Wowe tuvuga ati genegezwa ko vaye nkoze naka ka video. None nagize nabi. Oya ni wagize nabi wagize bien sana. Nagize fresh urumva essentiel nuko naze igikorwa. None washaka baze kumvuga yuko nagiye ukifotoza nk'abandi basa ni bose. Essentiel nuko rero naze igikorwa ahubwo vyari ibintu byo kwapreciate. Byaranyoheye sana. Bagashigikira bakavuga bati uyu rero ashira imbere ibikorwa nta mafoto je ari amafoto ambonanye ya ahubwo nayo kutigeze posting uvuga ati niko Dubai akazi man niko shira imbere uko biri kose indirimbo sorry ni indirimbo imeze neza dusimbire ku rubuga rwa Bface on the floor tugende kumushigikira tugwize ama views nimbona umukunzi wa Star TV twagiye kugira tugwize ama views wasanze bimeze guterana cyane yuko ngaha mu Burundi iyo dukoze ama video turariha ibibanza hari Dubai twabonye bari mu bibanza bimeze fresh imodoka zimeze neza ibibanza byiza cyane byari byoroshye hariya canke wararisha ibibanza canke hariya gukora mu kibanza kanaka ni for free imidugura iriha kandi nta bibanza byinshi nakoreyemo mugabe imiduga nyene utegezo kwiriha n'abashaka kwactinga mu akina scenario rabari uretse na hariya nino rabiri okay ino turi hamenshi cyane kandi abishiramwo business ariko twebwe tuba dukwiye gukora ikintu kimeze neza manje vyarancanze byaragucanze okay turaja gate ku ndirimbo sorry indirimbo sorry novuga yuko yakore kwa Corida Magic video ikora Brian Smith Pablo Tiken amaziki kuri Bface on the floor canke niki kuri Bface on the floor na cyane cyane ko mumaze gukorana ibikorwa byinshi kandi bitandukanye no mugenzi wanje shano muririmbyi vraiment ari ameze neza kundana kandi yivugira make vraiment yitanaho so turazinanye kuva kera muri Primusique ava mu ntara ya Kayanza nawe muri 2012 rero niwe yaba turiko turahiganwa urazi ko muri Primusique batemera rap je nagiye kurapa nawe araririmba acara baba uwa mbere je barankura acara kurusha hama rero kandi deja yarasanze office ibikorwa byinshi amaze gukora nibaza ko bamuzi cyane ko yarabaye umustar akomeye ngaha yarakoze ibikorwa bikundwa ama trophée ibintu nk'ivyo so rero turazinanye kuva kera nubwo twagiye kuririmbana dutevye mugabo ni umuririmbyi kandi vraiment ameze neza aririmba umuziki uri traditionnel ni bake bashobora kugumana ijya identité bamaze na cyane bamaze kuva mu gihugu cy'u Burundi kabisa indirimbo se twayibonyemo n'umwigeme mwiza Renze ni umurundi kazi harabonye umurundi kazi w'umwarabo birashika none nta bametisi dufise ngaha mu Burundi kiretse yiyambije nje wamukuye gapa yitwa umumetisi naba ari umurundi urumva abafise n'ubundi usanga papa wari umurundi yagiye hariya mu mahanga gakubita mwambiri usanga wamurose gute papa nawe naramurishe hama arashobora kuza akanoti ni kenshi nibaza yuko nawe urabibona uyiravye urabibona ko ari clip ya bije nyene ni ya bien sana yego okay bamwe bati Bface kurapura arabihevye yigire muri amusore ari barisabira ikigo babwira uti imbwa nihebi yarara ibirindiriye ko rigwira imbwa nihebi yarara irihevye chief nibaza ko irihevye kera ibirindiriye ko ribagisha tu ndashaka tubibutse rap gatonya basi ntiyagutse naririmbye nyinshi maze gukora nyinshi cyane ni nyinshi cyane mugabo ubufise akantu na cyane cyane yuko nkunda rap yawe cyane kubera ko ibirimo conseil cyane okay kandi ashira umugani kwanza kidogo abantu benshi abanyabujumbura nibo badatahura imigani imyibutsa aca umugani mu kirundi ngo ibimonyo mu guhona kenshi bimera amababa niyo mpamvu iyo udakora kenshi ukwiriye kugaba kubera utazi ibyago na bimwe vyimirije kuba nisite baraguhenda ngo uri handsome boy ugashinga icinyo ku kindi ngo naco woha amaboko kandi ubutari matamira ntiwibuke ko atawapfuye ngo nuko akora ahubwo icatumye akira nahengeshanya gukora naho umutindi witunga atembesha inkoko ntukarera ayo maboko byanke wabikoreye ko niwisamara ko bizo kugarukako imbura kimazi yugize ngo urabaza
baza bace bakwishura ngo nta nkoni buri ubukoko giya ntega yompi ndakwiganiriye hajya ibisangiye imizi bisangira no kuma jewe nawe turi bamwe nico gituma nkubwiye ukore ntuzobigisuma giya kura amaboko mu mufuko mwavyumvise nibigire ngo babogare bo muri quartier bamwe bitorera abana aho gukora akazi kinjiza inoti aho gukora ukishinga nyene urindira ko bizogusanga aho uherereye ariko siko vyategerezwa kora gwategeye igisha rige bizo kugaruka ko nimba tacuhereza amaboko no muri bibiliya biranditse ko udakoze ntakajya ariko naho uvuka aho vyuzuye kirazira ko amawizeye ko ivyo keneye byose bagusuka ko hanyuma nawe ukibagira ko ibintu bitazokwamuko abavyeyi batazokwamaho ahubwo biyegereze bakwereke nabo ingene babishitse ko niwe subire ko urya nk'inkuga ngibuka ko ubone gwitoza mu busazo yice kiri muto byandagara byanditse ntubone yo ngo ni Bface on the floor kama kama dawa Bface on the floor uno munsi aho tugeze umuziki bavuga ko utariha aho ugerageje kuraba Bface ukuntu ameze n'ukuntu yifata irevo ushobora kuvuga ko umuziki mu Burundi uriha of course nivyo canke si jewe jenyene umuntu wese yubahirije akazi kiwe karamureshaho kubera ko n'Imana ihezagira umuntu atari ko arayayana sivyo nawe we ndibaza yuko ivyo ugeze ko ni kubera ko aba harimo amacourage aba harimo gukunda ivyo ukora hari abagutanze rega gukora iyi TV online bataragira kuri irya level ugeze so rero muri ico gihe biravana n'ingene wavyitayeho nuko nafasha akazi kawe yego rero jewe sindabibangikanya umunsi nico gituma atakwezi guhera ntatanze indirimbo shasha canke ntaberetse ibindi bishasha nubwo no gotwa kidogo ndazi ko arakazi kanje rero umunsi nabihevye nagize iyo hotare ngo amezi 5 amezi angahe nzoba nabihevye nagiye mu bindi kubera ubuzini bwinshi ni nkuko nshobora kuvuga nti swat umuziki wabaye umutahe reka nkorerere izindi business ni bazotangare ndanabihevye kubera ko umubiri ntibubakwa n'amatafari famiye igukenera ko ubuzima igukenera ko ntuze ibintu byinshi bisaba yuko nawe umenye ibikeneye so rero ndashaka kure kuno muziki nakora n'ibindi nje ndabigisumba ikindi rero muri uno mwanya ariko kubera nsanze ndawukunda kandi nkunda n'abafana banje ntegerezwa kuba bahagufi kandi n'amahera ntangwa nabi niyo turonde bamwe mu baririmbyi novuga yuko bari muri Tagata iryo Tagata novuga yuko yarafashije abaririmbyi batandukanye bivugwa yuko bamwe mu bantu novuga yuko ajya amahera afite icyo yabamariye Bface on the floor yego kubera ndakuze mbaje twari kumwe ndabarusha imyaka karabandi ngo bayaronse ngo yasesaguye ngo menga oya nabone ntibababwiye ico bayakojeje ntibazo cyo kujija abantu mugabo gusa nyene ugarutse kuri jewe bajyanda baruta imyaka ndabarutana experience mu kazi nico gituma ntegerezwa kumenya amahera nubwo abari make menye ingene ndi buyakoresha rero bajya nabo nimba peut-être atavyo baberetse barazi ivyo bayakoresheje kuko sabana batoya barafise n'amafamiye uko bimeze kose rero barazi ivyo baba bakeneye tena urimo baririmbyi bagira mu modoka imeze neza kandi imeze bien hari umuntu yambwiye ati Tagata igihera ubwiza bw'imodoka no kwiyunguruza nibaza yuko nubwo yoba imeze nabi canke ibana ariko ikaba yiyunguruza ikagushika naho reka tuvuge ko ikintu cera iyo cera tuvuge ko cera imodoka irareze ni nziza kandi iranazi asante ucubishimira Imana ariko essentiel sivyo vy'ubwiza kubera ko nziza barayigonga nziza irapfa urumva essentiel no kuba wiyunguruza gusa ugashika ugiye sivyo none ajya Bface birashika kaja mu rushengero gusenga ya cyane gose jewe kenshi louange ya vendredi namandiyo na dimanche iyo maze gushika mu masengesho canke gusenga canke gushika muri louange hari ikintu utibagira misi yose wama wasavye Imana gushika kuri no mustararo ni byinshi nibaza yuko ivyo nsaba Imana je simpaka ndabikubwire kubera wewe reka naje ndagufasha gusenga oya naco kugira Imana ibimpe nirinda gukominikana nawe nirinda kugucako nico gituma rero jewe nta mpamvu nimwe yo kubikubwira ubibwira Imana gusa ndabibwira Imana yanje kubera ko communication y'Imana ni iri personnel rero kubwanje ndumva neza ko nta mpamvu yo kwirwa ndabivuga gusa wewe ukeneye kunsengera wumva ufite umutwaro uzusengera uti uvuge bana ivyo nkeneye ndazi ntavyo yobego yabaca umugani mu Kirundi ngo
nta usaba umubona rero wewe sino gusaba ngo nsengere uzi yuko nkeneye gukorana na Chris Brown uzi ko nkeneye kuba mu milliardaire uzi ko nkeneye gukora indirimbo zikaba hit kwisi nzima uzi ko nkeneye gutanga message n'abandi bo mu bindi bihugu bakayumva so ivyo nkeneye urabizi kuko sindirimba ngo suri nyuma ivyo akeneye urabibona ngaha ndakeneye yuko ibintu biba bihagaze neza nkateza imbere igihugu canje idarapo ryanje nkariduza mpaka no muri Jamaica uko biri kose bifese bafise umuntu ari hafi mu gihe agira kora ikintu ategerezwa kumubwira ati gira nkora iki ari hafi yiwe ndafise team y'abadukorana ni genre nka management management ingene bazifashe hano bazi ko ari abantu beinvestisa amahera ariko management hanini ni team y'abantu batanga ama idea ni team y'abantu mukorane ko hari ivyo nje nshoboye bajya nabo badashoboye canke bajya bashoboye je ntashoboye ni collaboration yes okay biramaze gushika mu mwuga bifese na cyane ko uri kuratera imbere ukumva abantu nyene baza bavuga ati bifese ngo cyangwa umufumu cyangwa ukora ibintu nyene kubera ukuntu uri kuratera imbere birateye ubwoba hari benshi bakoze imyaka itandukanye mu ngabo ugasanga iyo umuntu ateye imbere turazi ko mu Burundi iyo umuntu ateye imbere swati bavuga ati iki kintu si ciwiwe swati kiyagikuye nga none wewe ubifata gute nk'iyo bishitse umuntu agatera imbere iyo umuntu yashitse agatera imbere genda bifata biko yakoresheje ingufu ziwe kandi twese ntituyumvira bimwe good nimba bitahura gutyo nabandi babitahura gutyo kubera kenshi nta mu concurrent numwe yigera yemera uwo bariko barakonkurensanya rero kenshi uzoshaka urabe na boutique zibiri imwe iri hajya iyindi iri hajya dufate nka boutique nka zitatu bose badandaza ibintu bimwe ugasanga wewe uraronka abakiriya benshi kurusha ujya uriya aza kutangura kugira jalousie cyambere uravyumva so jalousie yambere aza kugira ari umuntu w'umutima mubi atangura guponda avuga turiya muntu adandaza ifu irimwo ubunyegeri urumva atangura kuvuga ati umva uriya muntu n'umurozi urana ibintu byazobica aratanga ibiki n'ibiki urumva muri uwo mwanya rero wewe Imana yakwihereye iyo migisha yahaye wewe siyo yahaye ujya siyo yahaye n'uriye rero nico bituma hari umugani naciye nti wikanira umugisha w'ubundi ukanyigufa kubera ko ivyo Imana yahaye naka sivyo yahaye wewe umuntu akanyigufa ivyo Imana yahaye naka sivyo yahaye wewe rero ni ivyo utarashikira bisaba kubirindira kandi usuranisha hafu ukinyamwibutura iyo ni migani imwe igaruka ku bantu bamwe usanga baforcinga ibintu mu buzima ugasanga wewe aravuga ati je Starboy twatanguriye rimwe muri game ne anca kugute kandi nanje ntasiba gukora uri umuntu w'inzigo aho kumublessing ukavuga uti bana courage man uzozufata ukuboko canke umbwire strategy wakoresheje kubera ko imitwe yacu nikora co kimwe rero nta na rimwe uzokwigera ukora ikintu ciza kubera ko muri ino generation kino gihe ino monde turimo ikintu ciza cyose baciyitirira shetani none ucitiriye shetani eske ndabaza Imana nta power ifise entre ya shetani n'Imana nindafise power nimba ari Imana gute none akantu keza kose bakitirira shetani eske amavuta y'Imana yarahagaze gukora Imana iguma ikora misi yose rero imisi yose uheza giwe shaka fuani bagura ibintu bavuga ebana nubwo batoba barabimvugako ndaza abo babivuze ariko jewe nzoshima umupfuma nkoresha nojako nkaca njyama muhira nkatekana akandonderera hiti nava mu gitanda apana kurara muri studio nandika imistari apana kuja mu media tour apana gufata amanu babwira ko handitse indirimbo y'iminota 8 11 mbe kwiga 11 cyangwa wicaye muri studio mwana gute nanje ndoso umupfuma asha kunkora ibintu ninatiye muhira umva sitaki stress ananisaidia kila kitu zinza nsanga onibere apana kurara ukanura wiyumvira ibiza kuryohera public uwo muntu rero aza numva nyene niyo ni illusion kwanza ubufumu rero bazogira bagore cyane nikindi novuga kandi kuri ico kintu vraiment uri umuntu w'umukirisa senga wumve neza yuko ubishize imbere ivyo bintu bitera imikoshi of course kubera ko
sintahura umuntu yizera umuntu nkawe akizera umuntu yambara ikambambira atagira n'ikirato wa munsi itagira amatara agaca kwemerera etage wewe iyo etage ntayikeneye ahubwo byiza umuntu rero asenga yovuga ati Imana je nkeneye iki kubera ko arazi ko atiremye yatumye ubaho nituma nyene uronka nabijya wifuza kandi zo kwigira ipfa kwamaho rero nasanze ari psychologiquement baratwica neza ugasanga umuntu arakubwiye ngo umva uriya akugira ibi nibi ucuba uyu n'uyu ariko nashaka nkubwire none umunsi yapfuye naho ko none nawe apfa bizogenda gute azopfana n'abanyabyaha none ariko Imana ntipfa man yamaho ibihe byose so rero abafise your mind bibabwire babikuremo ahubwo umuntu ateye imbere bamuhezagire bavuge bati bana courage sana akazi kawe ni keza turagushigikiye apana gutangura kwiyumvira ibintu birebire okay hari umupapa tugeze korana ikiganiro yapresha ukuntu wari usanzwe umeze ukiri ku ishuri ku ntebe y'ishuri ukuntu abana bose bagize kujya kuntu turirimbira amanota bose barakungera bamutazira muri isho sinzi kumuzi ari yaranyigishije guhera mu wa mbere yanyigishije guhera mu wa mbere primaire ariko ntasaza amara ubu nije nshaje nasaza ngana umujene yapresha ukuntu wakora twarakundana ariko rero yarankubita shaka yaragushishura iyo ndavyibutsa ahubwo rero ndamuha ubutumwa papa sana yego nubwo yankubise anigu yanje mu nyuma twarakundanye numu happy vraiment nico gituma dasaze nasaza gumaye yarakunda umuziki no muri urana apana bimwe byo guca amanota yo kuririmba no muri temps libre tuvuga tuti swat hariho uno mwanya no kwirelaxa yaca avuga ati genda imbere turirimbire kwera ko je nari umustar guhera muri primaire nari umustar kwishure nigako gwibana kwageze ngo kuririmbira amanota baza bose abanyeshuri bose baza ku madirisha kubera ko jewe nta soni nari mfise narasubiramo indirimbo za wa Chameleon narasubiramo indirimbo za ziringana ntazi ivyo ari byo nasubiramo ikiganda ntakizi juste gukurikiza melody indirimbo za 50 cent nkazifata ku mutwe ntazi n'ivyo ari byo sindi congereza ariko nkakurikiza ziya flow rero mu nyuma nyene nsanga rero kumbe birafise aho vyavuye kugira ngo bigende uku yes of course byatanguye nkiri muri primaire nsubiramo indirimbo z'abandi utubazo tubiri twanyuma kugira tuze gusozera ikiganiro tugire kirekire akabazo kambere karavuga ati turafise nouvelle generation zari zije neza ziririmba neza abapeti bari baje neza cyane ariko kuri uno mwanya bariko baravuga ati basubiye inyuma nimba koko basubiye inyuma babuze iki cyangwa nka mwebwe mu bakurira mumaze gukora cyane mwabafashije iki muri ico gihe kugira baba abahe turafise ama nouvelle generation baririmbyi baje sino kwigwa ndavuga amazina noneho barabazi bamaze imisi bapostinga ati abana bazimye bagiye hehe bakuru babo ntacyo babafashije urumva kandi turi muri bibliothèque sha urusoma ibitabo mbega narabisoma ndi kwishura ariko ubonye kwege bwana afise umwigisha iyi ni radio scolaire nderaga ni scolaire nyene ucibona so rero igituma baza bagaca bazima ni bya bindi nakubwira if you don't like your job hariho ikibazo kigukurikirana kuko ikintu cyose birasaba ko ufise principe apana yuko kubera ko benshi baba ari abadolescent ukoze indirimbo imwe ikaba hit cyane abantu bose bakagushuhira bakakubwira ngo uririmba neza hano hose usanga wigiza akamana jewe no hanura umuntu wese afise iyo mind yuko yogendeza ibirenge hasi abantu bose bakubwira ngo uririmba neza siko baba babikuye ku mutima hari umuntu abikubwira kugira arabe gusa ingene uhindura démarche rero umuntu abitahura neza no umuntu ashira mu mutwe yuko hashobora kuba na test umuntu ashobora kuba ariko arabivuga kugira ngo agutesta arabe ingene bitwara urumva rero ni vyiza ko wewe uba ufise principe uvuga uti akazi kanje shaka kukubahiriza kambere nyene urumva akazi vya vrai apana kuririmba kugira ngo wemeze babantu nyene babajama bawe wemeze famille abo munyeshure mwigana numva neza ko principe ari kumenya yuko ikintu kiguhemba gishobora kugutunga ari kucubahiriza rero iyo bikoze nkuko nawe we wisanganye n'urumva ari umurimo wa misi yose kujya nyine umuntu atonda mu isoko kujya umuntu atonda muri office kanaka niko nawe we utegerezwa kubahiriza akazi kiwawe ukamenya ivyo public ikeneye so rero kubganje umuntu wese yashoboye gupotera after year hitting hazibiri canke zitatu canke imwe
vyavuye ku kuntu ataba abishira imbere nk'akazi kandi hariho n'igihe n'amaraso ashushe abituma ugasanga siwe bivanye n'imyaka afise ugasanga niko vyagenze me ku muntu atahura ivyo ariko arakora ntibirinda ko barinda kumubwira ngo hakenewe gusohora indirimbo ntibamubwira yuko hakenewe yuko akora activite kanaka uravyibwiriza wenyene canke na team yawe kubera ko urashaka kugotwa team ikakuvyura. Yes of course mugihe ufise team nziza n'ibikorwa biraba vyiza. Okay, ikindi kibazo ca inyuma yuko uza kuduha agapera k'indirimbo sori kugira n'abantu batarayumva bagira uburoho bwo kuja kwiraba, ikibazo ngira ndakubaze ni iki Oneo Burundi me turafise abaririmbyi baheruka kuja guserukira igihugu kuko umaze kuva mu Burundi Sadbi Big Fizzo wavyakiriye gute mu gihe dufise Sadbi muri Tanzania ariko abikora neza, Big Fizzo yari i Paris ariko abikora neza cyane, nka Bifesi wavyakiriye gute ico kintu na cyane yuko Sadbi bagiye hanze baraza kuza kuraba muri ivyo Bifesi cyangwa undi muntu w'umurundi kubera aba yaserutse nk'umurundi. Je nibaza ko usanzwe ukurikirana ama post yanje na bipostinze na appreciate ndakunze zino news. Niyo mpamvu ndanakubaje. Izi news mbonye ziranezereye. Jewe satubateye imbere nanje mba nteye imbere. Sana. Nico gituma ndakubwira yuko n'Imana irahezagira umuntu atanze igafisi. Jewe ngira ngo uranzi neza yuko nta mpano nimwe nirengagiza mu buzima. Na cyane yuko tumaze kubona barapa benshi abapiti bakiri bato kugerageza ukabakoranya mugakora igikorwa kimwe. Ndakubwiye yuko Imana itigera ihezagira umuntu afise inzigo kuko wifuriza ikibi mugenza wawe wewe wenyene uba uriko wigabaniriza nawe ivyo uzoronka. Ni vyiza rero guhezagira uriya kugira ngo nawe uronke sivyo. Rero jewe Sadbi bijya yakoze bavuga ko badahuza na Fizzo niko babivuga. Bavyonza ariko kubera ko inbox yabo nta uhazi sivyo. Ariko nibaza yuko ingene yitwaye hariya ari ibintu biri vyiza cyane kubera ko baramubajije ibijanye nawe yuko Fizzo we yatinye kubera we avuga ati ari mu bikorwa bindi mugabe yabo wundi muntu bafise ico bapfa yari guca avuga ati eba yantinye nyene ntiyari kubahuka kuza so rero ni vyiza yuko imbere yuko tugiranira ama beef tumenye yuko imbere y'abanyamahanga umugabo n'umugore mu nzu bashwanye simpaka ngo ababanyi babimenye baraterana udusafuriya bagakubitana ingumu tuyiko ariko entre yabo barazi nyene baza kubiregirariza so mugeze hanze mwerekana urukundo mukerekana yuko muri ko muteza imbere igihugu mwese uravyumva bajya bafana bari mwebwe ivyanyu ntavyo bazi ifo ko mubere ikindi side rero bifu ntangorane irashobora kuba business mugabo ibaye y'inzigo naho nabivuze ko usuranisha avuka inyamwibutu kizira gukoresha inzigo narabikubwiye je ndisinze umuntu nta bintu jewe birebire vyawe biri personal je nshiramo oya mbanzi neza yuko ndi mu kazi kandi najewe nico gituma nanje barandisinga nkanaziposta kandi wankomesheje kabisa nkanayiposta kubera ko je siho nibereye mimi nikifanya muziki nafanya muziki ivyo vy'ibindi bizima uza kushiramo inzigo we ni usigarura gwara umutima n'ibiri alors turagenda yuko iterambere Sadbari ashise muri Tanzania cyangwa agashika he Fizzo agashika mu Bufaransa twese tuba turi inyuma babugurura imiryango baciye inyuma baciye imiryango ejo umuntu aja kugira recherche y'abartiste b'abarundi nanje nisangamo kubera ko bo babanze kugira naje ntibazotangare ejo ngeze ngiye kuririmba muri Somalia cyane muri Ukraine byose bibaho cyane kwa Putin hariya muri byose bikagenda fresh. Okay, mu gusozera tubumvisha indirimbo agapande gato y'agapera kugira umuntu atarayumva agire n'uburo haterasimbira I'm sorry mva rino jini n'Imana ni rya mbere ni rya kabiri oya we urumva ntirigira n'igitigiri nta n'igitigiri rifise twagiye rero bambwiye ko utakinkunda ngo bucusiga cenyene narasimbye umutima nk'ivyumva kumbona igihe wiyo turi kumwe sinarinzi ko wamishije kubabaye nari mazi imisi unkera ko nasinziriye kumbe sinamenya ko utaryohewe ku bwanje I'm sorry
I'm sorry nimba naragukomerekeje I'm sorry nimba narakubabaje nivyo nico kimwe nagukosheje narakubabaje okay bifeso ndofureka ndagushimire message zibiri zigenda zitumbera twibutse ko n'abantu badasaba sorry bigira abajeshi mu rukundo canke mu kibano hari abantu akunda kuvuga ngo ufite urukundo nk'ubwo abasonda ugasanga ngo uri umupolisi uri umupolisi ni vyiza ko wakoshereje umuntu ni vyiza ko wakoshereje umuntu umwegera ukamubwira uti I'm sorry byarashitse tusubire nyine kubana kwa kundi ko hariyo ari akantu gato ishaka kugira kagace kakwibagiza ibintu vyiza byose mwabanyemwo n'uwo muntu si mu bantu bakundana no mu kibano tu abantu umuntu wese kuvuga ati mbabarira ni ibintu bikiza byinshi so rero abantu bose bigize abajeshi bumviriza ino ndirimbira za kubafasha okay ibisageze bizigenda zitumbera abakozi ba Star TV mfise abakunzi benshi bakunda Bifeso on the floor ndazi muri benshi mwantumye ku murondero no mu tipe wiwacu umujene wiwacu ariko arabikora akoresha ingufu zidasanzwe kugira na bamwe bari inyuma umunsi yakukurutse nabo baze bahagarara mu kirenge ciwe canke kumbure kubera iki batomurusha nivyo twifuza messages bizigenda zitumbera abakozi ba Star TV 257 messages zibiri nobaha si zibiri zonyene mfise nyinshi ariko by the way dushaka dutange zibiri naho zo bazine ariko ntacyo gusa cyambere nuko nabanza nkasaba imbabazi kubera ko bakunsavye inshuro nyinshi nawe ukandondera inshuro nyinshi simboneke umwanya uragorana si kubera ko ndi kigaba je usanzwe ubizi yuko ndi umwana mwiza nyene nitanga akazi kandi ndakubaha kandi ndazi ico TV maze burya izi TV bacanjura misi barazifuza na bamatatu nimba ari ibintu byo kwishimira nka nouvelle generation dukwiye kwishimira iki kintu kubera ko ibi biradufasha muri ntuze kuko hari haba swata aba diaspora badakurikirana Buja FM badakurikirana RFM badakurikirana RTNB badakurikirana Rema FM cyangwa Ndagakura baza kuraba Star TV so ivyo byose rero bari babishaka bajya bose none twe ko twabironse tureke kuvyishimira so I'm sorry kubona byarashitse simboneke hama rero nabo babibajije ko baraza barakunda bavuga ngo abasanisha baragara barigarisha kigira ibintu sikomeze mugabo apart y'umuziki hariho n'utundi dukoga umuntu ashaka gukora agasanga yafatiriye rero je abafani bawe n'abafani biwanje no bahimiriza yuko bogira subscribe kuri channel yawe ukagira aba followers benshi kugira ngo ama news y'aba artiste utanga azarashika kure en même temps ndabasabe yuko ibintu vy'utugwitugwi nk'abafana ari byo vyica umuziki kubera ko kumva wumvise ngo team Satura nukuvuga muri iyo team Satura nta numwe abari umufana wa Fizo en même temps twibuke yuko twese turabarundi Fizo aririmbire Burundi Sat baririmbire igihugu cy'u Burundi Bifeso aririmbire Burundi Rori aririmbire Burundi wumvise yuko ufana naka ntibisaba yuko ucurwankana naka oya ifo ko ufata umwanya ukaba umupatriote en general ugakunda umuziki mwiza gusa niba guha umuziki mwiza ukawukunda ukanawutanga no kubandi ego vraiment wewe wangu umuntu mugabo ukunda ibikogwa kandi nawe nta mpamvu yo kumwanka kuko uzoguma umubona nuzomwica oya nshaka kumwica ni bya bindi nyene usuranisha vuka inyamwiza urabiraba ukabiheza gizingohe rero umupatriote wa vrai ashigikira ikintu ciza nk'ubu nk'umuntu usanga nk'ubu dufate turazi nk'amateka wemera imana nuko turaza amateka nka Francine yagize ngaho umurundi wese ategeza kuba ari proud nawe kubera ko uri proud n'igihugu ucuba proud n'uwo ariko arateza imbere iyo rero muri uwo mwanya jewe mfise byinshi byo kuvuga maze ariko sino bihereza ngaha ni juste ko utugwiturica umuziki wacu nico gituma dusanga n'amaviews ari make dusangiye n'amakoncert haje abantu bake ngo jewe ngo ndi team naka sinoja kuraba naka ivyo bintu muvyikuremo so rero ibintu byo kuza baracagura tuvyihorere tuba barundi en general twumve kandi yuko umuziki w'abarundi ukwiye kuza imbere kubera ko imiziki y'abanyarwanda canke y'abatanzania canke y'aba Nigeria irahitinga kurusha iyo ngaha narabiririmbye muri ibiri ku mutima bitanu ndavuga nti
wowe uri umu DJ hano maze imisi ngenda binambabaza kuri tele ya basket ndabivuga kandi ndazibaza kuvyumva kuri tele ya basket ngaha kuri departement urashobora kuja ugasanga uvuye atandirimbo yo mu Burundi wumvise ni vya bindi nanje navuze umu DJ yavuze indirimbo zo hanze umu DJ yavuza indirimbo zo hanze do A jusqu'à Z kuva show itangura makiri ndi hera umuntu yakira ivyo umuhaye ntaza kukoblija ngo mvugirize izi sivyo jewe naravuze mu ndirimbo y'ibiri ku mutima bitanu mvuga nti umu DJ avuze indirimbo y'umunyamahanga sivyo wibuke yuko Wizkid canke Davido canke Cautions ni wayivuza ntazopfa amenyeweho kuri n'umu DJ ariko wewe ni wa supportinga jewe aduca bibona tureke nico evenement ya mbere ategura urubanza anniversaire canke urubanza rw'iwabo kugira ngo yerekane ko baje kumushigikira ariko ko twebwe aba artiste none utwikora kutadusupportinga eske Wizkid uzomuhamagara mu rubanza rw'iwabo oya nashobora kuza waruzi yuko naho yoza ngaha atani foto yoguha aguma yagiye uramubona mbwa urashobora mbwa muri no mwanya agenda partner no mu kazi kiwe no mu bikorwa vyiwe nkana posta nkavuga nti umu DJ shawata ariko abikora neza ariko akora neza agwa ijya mix mu ndashobora gusupporting umuntu bita DJ Feel Bite arafise mixage ahora agira z'aba artiste b'abarundi atanumwe irimwo akazishira kuri chaîne yiwe ya YouTube indirimbo zirenga hafi nka 50 akazishira muri mix imwe bijya bintu urazi nk'aba DJs bose bahagurutse bakabikora n'abanyagihugu bose baba obligé kubikunda kubera ko bafise influence nini cyane bo baja mu bubare buri weekend natwe turonka concert rimwe nko mu meza ngaha urumva bo biroroshe kugira ngo bakundishe ibintu abantu muri club ntavyo kwitwaza ngo ibi nibi umunyagihugu atamba indirimbo umuhereje c'est tout niwo kwitwaza ngo akeneye ibi oya we ni umenye vy'umugaburira rero nibaza yuko nawe nibitugo turavuga bifubusa kuko ni bibi bimwe navuga ngo nta usaba umubona ivyo dukeneye barabizi sivyo buho n'aba DJs baratanguye no kuririmba barazi ivyo dukeneye urumva muri no mwanya rero nitworinda kubibabwira bitavuye ku mutima wabo ngo avuze indirimbo z'abarundi nubwo uzomwoblija ntavyo azokora rero kubganje guhera ku munyagihugu asanzwe bavuga ngo umwene gihugu ndibazangira umwene gihugu wese guhera ku musoda ku mupolisi ku munyeshure umva abantu bose ni vyiza yuko ushira imbere ibintu vyanyu byo mu Burundi hahandi n'imbere y'umunyamahanga ubivugira ukahagarara ukavuga uti umva iki kintu kirasumba ici wanyu naho mworara kandi mu mutima wawe uzi ko kiri hasi kusumba isasa rero kuvugira umuntu umva ntawanka ko nkanye nago gwamahera jewe nkunda kuvuga vyinshi banyihanganire mugabe ivyo mvuga ndazi yuko birafise ico bifasha kuri bamwe babitahura ko hariho n'abadatahura je rero ndabasavye vraiment tuba patriote dukunda ivyo wacu muziki yo hanze iri mu matelefone yabo bayigabanye natwebwe turakeneye fan base wabo ariko mugane ntibaturute ngaha kuko nabo ntibatwibuka bro nico kibabaje rero nibaze yuko bizi nico kibabaje bibaze satu binu muri mwiza yaragiye Dar es Salaam ndazi gushikiza isaha aramaze kubona patient y'umuziki wiwe muri Tanzania higa ndazi ko ata 20% irimo ya ntayirimo nishoboka impossible okay ko biri kose reka rero tubashimira abakunzi ba Star TV reka nawe ndagushimire Bface kuduha kano kanya wigoye uraduha kanya duhagaze umwanya utari muto wari ufite ibindi byinshi byo gukora reka ndagushimire brother congratulations kandi utera imbere Ebana urakoze nawe okay bakunzi ba Star TV dushimire n'uri nyuma yarushe sana y'iplanse okay bamwita Toto Don wari nyuma ya kamera nore ko radufasha amasanamu meza turi kumwe na Bface on the floor kama kawa tugende kumushigikira indirimbo Sorry tuduza ama views kuko tutashigikira ivyo wacu tubandanye gushigikira ivyo wacu kugira ibandanye gutera imbere muri gwa rukundo nyene ko bavuga ati fasha warafashije ko yatusi turi ngako yatwafashijwe bye bye ciao ciao